gihugu iyo hari ubumwe nta bubanza kubiririmba. Abanyagihugu bose bagira uburenganzira bungana. Uko niko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abibona. Yagiriza indongozi zamwitangiye imbere kuba zarajyanishije abarundi. Ubumwe aho burivuga bukibonekeza atawurinze kuburata. Ahari ubumwe umuntu yiyumva mu bandi ntatinya guhonyora. Mu gihugu haba ubumwe iyo abenegihugu basangiye umutima n'inama. Mu gihugu kandi haba ubumwe iyo abenegihugu bose bafise uburenganzira bungana ku itunga rusange. Incungu ya demokarasi nyen'icubahiro Ndadaye niwe yavuze ati ubumwe si umuhayo kandi si urugoto. Yabivuze kuko yabona ko abarundi bahindutse bakamera nk'aba bafarizayo Yezu yaheba akita babera ku menyo abiyorobetsi. Ahari ubumwe nturinda kubiririmba, ico tuzi nuko vyibonekeza kuko ahari ubumwe haba amahoro n'umwumvikano. Ahari amahoro naho murabizi mwese yuko umuhoro umwa. Haciye igihe rero igihugu carahungabanye, bwa bumwe bw'aranga bo hambere buragenda amazima yongo. Igihugu carigungiwe n'akagwi k'abantu, mbere uwo baravye mu kanwa bakanamugandagura. Mu masezerano yarusha niho babivuze neza ko inkomoko y'injyane twaciyemwo yamutse ku bashaka kwigungira ko ubutegetsi, abandi nabo bagashaka kubushikira. Icavyonyuye nuko abo bose barondera umugwi w'Abarundi bo kwishimikiza kugira ngo babakomeze. Uyu mwaka duhimbaje uwo munsi mukuru ku civugo kivuga ngo indongozi nizo nkingi n'inkinzo y'ubumwe bw'abo zirongoye. Twafashe ico civugo kuko twarabibonye muri kahise mu mabi yagiye arashigikira igihugu cacu, ubumwe bugahungabana. Ivyo keshi bikaba vyava ku burongozi bubi bwacanishamwo abose rimwe mu kubankisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa n'ivyicaro. Tubanze rero imbere ya vyose dutegere neza ko abarundi twese dufise ubwoko bumwe, ubwoko bw'Abarundi bavuga ikirundi, basangiye ingobyi yaduhetse twese ariyo Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD yoyo yaje isongera isibe mu gucanishamwo abarundi. Umunyepolitike atavuga rumwe na leta Shovino mu Rwengezo ari no mu runani Sefo Harusha yagiriza ubutegetsi burongoye na Ndayishimiye ko bukoresha amacakubiri afatiye ku mugambwe. Wihwejeje CNDD-FDD n'inyifato yayo kuva iri ku butegetsi yaracanishije abarundi bidafatiye ku bwoko gusa, kuko yarabikoze cyane ivyo ku bwoko bwogo n'agahobera bunwa. Uno munsi umengo hari ibintu vyo kwihorahorana ngo bajya baratwaye imyaka 90, abandi uva badukoreye ibi na biriya, natwe rero nitwe tugezweho, reka rero tubereke. Ivyo barabikoreye ko cyane kandi byarisha igihugu ku rugero abantu bazovuka bagashaka kumenya kahise ku Burundi gafatiye kuri iki kiringo, bizoba ari ibintu bibabaje cyane kuri bo. Si ico c'ubwoko gusa, uno munsi abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari hehe? Baratewe, barangajwe, barishwe, eka ndetse abandi barafashwe ku nguvu ari abakenyezi kubera gusa ivyuyo vyabo vya politiki. Iyo ni inkingi ikomeye cyane y'ubumwe. Uno munsi kumbure abantu bose bafashe co kimwe mu bisata vyose by'igihugu. Nibaza ko ngaho perezida w'igihugu akwiye kuraba nimba ivyo avuga wewe biva ku mutima wiwe koko. Akwiye kuraba akabikorera kumva ko atweretse ko ivyo bintu bidakogwa na CNDD-FDD. Twe tumwishire tuti nivyo CNDD yamamwo, nivyo CNDD-FDD kuva iri ku butegetsi vyayiranze. Ntiyigeze irangwa n'ikintu n'umuco wo guhuza wo kunwanisha abarundi bifatiye ku bwoko. Ntihigeze ikorera ku gisata
co kunywanisha, siko co gufata ko umuntu batavuga rumwe atari umwansi, ahubwo yabaye umwansi bimwe bikomeye cyane gusumba ndetse n'ivyo twariko turavuga vy'amoko. Nibaza ko Abarundi dukwiye kwishuza ko ivyo bintu wenyene yihereye ko vyomuranga, akarangwa n'umutima wo guhuza, wo kudatoteza umuntu nuko ari umututsi, akarangwa no kudatoteza umuntu ngo nuko ari umuseneri, ari umwipede, ari umwMSD, ari umuporona, ari frodebu, ari iyo migabo yose irigaho bikamuranga gose. Amasezerano y'ubumwe amaze imyaka 32 yemejwe n'Abarundi, ariko n'ubu ihangiro ryo gushika ku kunywanisha Abarundi bakibona nk'Abarundi imbere y'ibindi bintu vyose ntirirashikwako.